abantu b'Imana bari mu nzu y'Imana mugabo Satani ashaka kubarekura complètement ashaka kubagumya ashaka kubona gusa donc physiquement bari mu nzu y'Imana mugabo yindi kote baracari mwisi Akazuyaze sinari nejeje Imana kuba uri mu nzu y'Imana hanyuma ukaba uri mu vyaha ukava gutambira umwami w'abami ukacuja gutambira umwami w'umwijima ugakesha ijoro ryose ndetse bwacika indi gukongera ugasubira mu nzu y'Imana sinote yakwivuga ukagira ukundana ugira abakope ibyo byose ni ikintu Imana byitwa ngo uri mu nzu y'Imana Imana ntikinezerewe na gatoya narahuye n'ishure ry'Imana kandi baranavuga ngo iryo shure ry'Imana iyo uriciyemwo ukarirangiza neza ngo urivamwo uri amahoro urivamwo waciye ubwenge urivamwo wabaye undi muntu wundi mushasha. Yesu ashimwe ndabaramukije kandi ndanezerewe cyane kuronka uyu mwanya wo gusubira wo kuganira namwe kuko burya Imana iravuga igasohoza ibi bihe nari ndabirindiye kuva kera kandi Imana yari yambwiye ko ibi bihe bizoshika mugabo sinari bwaronke uyu mwanya iyo kazi yo kugira ngo shobore kuvuga ico Imana yari yantumye kubwira ubwoko bw'Imana. Jere nitwa amazina yanje nitwa Melyse Irankunda ya mugabo abanzi kera nitwa amazina Mukeshimana Micheline mugabo burya ngo iyo Imana ishaka kuguhindurira amateka ishaka kugukoresha iraguhindurira amazina kumwe na Abraham kera yitwa Abraham mugabo Imana imwita Abraham kuko yashaka kumugira ukomeye sekuru w'amahanga. Sara yaramuhindo yitwa Sarai imwita Sara. Imana yari ishaka kugukoresha iraguhindurira izina nanje Imana mpindurira izina yanyise Melyse Irankunda. Rero ndi umurundi kazi mba mu gihugu ca Swede navuye mu gihugu c'u Burundi mu mwaka wa 2007 sinovuga ubuzima nari mbayemwo mu gihugu c'u Burundi sinovuga ngo nari nkijijwe sinari nkijijwe na gato kuko maze gukura nkumva mu bisanzwe n'umuryango wacu ntiwari ukijijwe nukuri abavyeyi bacu ntibari bakijijwe na gato barabapagani ndetse ya urumva ko natwe abana nitwaye dukijijwe na gato mugabo harageze igihe numva hamwe nyene mu bintu by'aba adolescent utagwe gutangura igihe ca adolescente numva shaka kuja gusengera mu bakizwa mugabo uko kuja gusengera mu bakizwa kwanje kwari gukurikira kumuvuga ngo ugendera mu Kigali nta rushengero na rumwe rwo mu gihugu cyacu mu Burundi ntaroyemwo nk'abantu bazi mu Burundi hari ama église za église vivante hari za cathédrale Regina Mundi hari za de Minevam izo zose nazisengeramwo urumva ntikwari no gusenga kwari kuzunguruka gusa mu mashengero ataco uri kukuramwo ubwo buzima ndabubamwo kugeza igihe hageze yuko mva mu gihugu c'u Burundi nkaza muri Swede ndetse no muri Swede narabibandanije uko nyene narabibandanije nja gusenga mugabo ivyo byose nkabikora ndi mu vyaha nja mu nzu y'Imana kandi nkakunda gusenga cane nkakunda sinovuga ngo kwari gusenga nakunda kuja mu nzu y'Imana numva ko nivyo biranezere kuja mu nzu y'Imana mugabo ntaco nahakura kuko nashobora kuva mu nzu y'Imana ngo nde muri louange nk'abantu bazi muri église vivante baragira ama louange mercredi narayikunda kwijamwo mugabo nayivamwo nkaca ngenda muri boîte de nuit donc ikintu cari kimboshe rero cane na sinari umuntu ngo nywa inzoga
icari kimboshe yari boîte de nuit nibaza ngo umudayimoni yaramboshe yakunda gutamba narakunda gutamba cyane boîte de nuit gukundana nkagira abakopa aho hantu urumva ko byari ibintu byiza kandi mvuye mu nzu y'Imana ntivyari byiza na gato ya mugabo maze gushika muri Swede burya rero hajya ikintu novuga nuko iy'Imana muri Yeremiya hari ahantu bavuga ngo ukiri urusoro mu nda ya nyoko nayo naragutoranije je nibaza ko Imana yari yarantoranije yari izi ko igihe runaka izo nkoresha igihe runaka irandeka ndaca muri ubwo buzima kugira ngo iyi saha uyu munsi mbe niko ndatanga ubuhamya kandi buze bufashe benshi kuko hari benshi bari muri ubwo buzima nari mbayemo ndavyibuka ko mu mwaka wa 2016 narigeze kuja mu gihugu kimwe cyo muri Afrika ndavyibuka ko umuhanuzi yaraje araduhanurira tora abantu benshi ratubwira ngo ashikiri yarambarira ati wewe Imana izogukoresha igukoreshe kandi ubuhamya bwawe intahe yawe izobohora abantu benshi rero ndashima Imana ko uyu munsi ubwo buhamya Imana yavuze ko nzobwira ubwoko bw'Imana ari bwo ndi imbere yanyu ndiko ndabashikiriza ya subiye inyuma gato ya rero uko kuntu nyene nagiye muri urwo rugendo rw'akazuyazi mu nzu y'Imana nkora ibyaha ndetse nibaza yuko no muri Bibiliya mu byahishuriwe Yohana igice cya 3 haravuga iryo jambo nyene rivuga ngo kudashushe reka ndahasome ibyahishuwe Yohana 3:15 reka ndahasome haravuga ngo ndazi ibikorwa vyawe yuko udakonje kandi ntubire icompa ugakonja canke ukabira ngo nuko rero kuri akazuyazi udakonje ngira ndakudahwe haleluya ndaje ndakudahwe jewe kabisa narakazuyazi sinari nejeje Imana kuba uri mu nzu y'Imana hanyuma ukaba uri mu vyaha ukava gutambira umwami w'abami ukacuja gutambira umwami w'umwijima ugakesha ijoro ryose ndetse bwacika indi gukongera ugasubira mu nzu y'Imana sinote ya kwivuga ukagira ukundana ugira abakope ibyo byose ni ikintu Imana vyitwa ngo uri mu nzu y'Imana Imana ntikinezerewe na gatoya hanyuma urumva harageze igihe rero maze kugira muri Swede narabandanije ubwo buzima Imana iravuga iti enough is enough ubwo buzima sibwo ndagushakamwo maze Imana irandahwa novuga ngo yarandashwe kuko ni ijambo ry'Imana rivuga ngo kudashushe kandi ntukonje urakazuyazi ndaje ndakudahwe Imana yarandashwe kuko uko kuntu nyene ntatinye icaha wacu usanga nyene ngira abakope nakundanye n'umuntu hanyuma kubera ntatinye icaha ndatwarinda kandi umuntu yari umuntu atacu tubuze twari dufise ubuzima bwiza twari dufise vyose pe dufise vyose mugabo kwa kundi Imana ibishatse kuvuga itingira ndakudahwe irakwaka ayo mahoro mu mutima narabuze amahoro mu mutima ndabura umunezero kandi ndahantu dufise vyose dufise inzu yacu afise akazi keza mugabo Imana yarinshize aho hantu kugira ngo ni bimwe byo kuvuga ngira ndakudahwe je niko ndavyita yarandashwe kuko aho hantu Imana imaze kugukura kwa maboko ikakurekura ikwaka umunezero nubwo wowe uri mu bintu bimeze gute ibintu bikayangana mugabo Imana irakwima uwo munezero ukumva ibanze igucishe mu ishure ibanze iguhindure igukaranga ikucishe mu ntuzi ku buryo uvuga uti yego Imana narahuye n'ishure ry'Imana kandi
baranavuga ngo iryo shuri ry'Imana iyo uriciyemwo ukarirangiza neza ngo urivamwo uri amahoro, urivamwo waciye ubwenge, urivamwo wabaye uwundi muntu wundi mushasha. Rero byarageze rero aho hantu naragiriwe ubuntu, Imana irarinkuramwo uko kuri inkuramwo. Rero je sinari nzi ngo Imana ivuga gute. Imana kuko urumva sinari nari nkiki, nari nkukurikira abandi, nta kintu na kimwe. Urabona ni bya bindi Satani ushira nk'igitambara mu maso, kandi nshimiye Imana ko impaye uyu mwanya kugira ngo mburire abandi bari muri ubwo buzima, kuko ico gihe Imana yampaye message yambwira yuko mu nzu y'Imana hari abantu benshi bameze gutyo, abantu benshi. Donc iyo ikimbwira nyereka yuko hari abantu bafise igikoti, donc le manteau noir, ko iki ari co gihe cuko bikura ico gikoti kugira ngo bahagarare mu Mana vy'ukuri. Jewe no kuri Imana yangiriye ubundi ico gihe, igitambara cyari ku maso, navuga ngo Satan yari yishize ku maso, ntabona ivyo ndimwo, ntabona ko ndiko ndacumura, ntabona. Donc ni ijambo ry'Imana, nkaja mu nzu y'Imana gusa, ariko nta kintu na kimwe nkura mu nzu y'Imana. Nukuri abantu benshi Satani ababoshe gutyo, bari mu nzu y'Imana. Ivyo bintu navyo Imana yarabinyereka yarampa amaverse menshi cyane, yanyigishije mu gitabo cyane cyo kuvayo. Igitabo cyo kuvayo, igihe ubwoko bw'Abanyisraeli bari muri Egiputa, Farao yabagize umuretwa wabo. Farao yarabifatiye, donc ntiyashaka kubarekura ngo bave mu gihugu ca Egiputa. Imana yanyumvisha yuko niko kuko abantu benshi bari mu nzu y'Imana, mugabo Satani akababesha ati murakijijwe, muri mu nzu y'Imana, mugabo agashaka bagume bari mu buretwa bwa Satani, bagume bari mu vyaha, mugabo izina bakitwa ngo ndi mu nzu y'Imana, ariko hanze Satani abakoresha ibyo ashaka. Imana yari igihe yabinyumvisha iyi message iyi ntahe, ndetse yanyumvisha yuko abantu bari mu nzu y'Imana, mugabo Satani hari ukuntu yabahumye amaso, hari ukuntu yabashize igitambara mu maso, donc batabona ivyo barimwo, batabona niyo baba bari kwakora ivyaha ko ari icaha, bakabandanya bari muri ivyo bintu. Kandi ku munsi w'Imana bagafata Bible, abakozi b'Imana bagakorera Imana, abakozi b'Imana bakakora imirimo y'Imana, mugabo hanze bagakora ibindi bintu bindi. Imana yanyumvisha yuko ari Satan, kujya Farao atashaka kurekura ubwoko bw'Imana. Nuko uravye nko mu gitabo cyo kuvayo, donc kuva igice ca 3 kuva ku murongo wa mbere no kuva igice c'10 umurongo w'8, no kuva ndetse kuva igice c'10 gushika ku murongo wa 11, haravuga ukuntu Farao atashaka kurekura ubwoko bw'Imana. Yarajanga akababwira ati nimugende mwebwe abagabo, nimugende abana. Donc wamengo ariko aranegosia na Mose, ntiyashaka kubarekura bose. Donc rero Imana yanyumvisha yuko nubu niko biri, abantu b'Imana bari mu nzu y'Imana, mugabo Satani ashaka kubarekura complètement, ashaka kubagumya, ashaka kubona gusa donc physiquement bari mu nzu y'Imana, mugabo yindi kote baracari mwisi. Rero jewe ndashima Imana ko ico gihe Imana naringeje aho mvuga yuko Imana ntari nzi ngene ivuga. Ico gihe yari novuga ko nari mu gihe c'ishure, yari yandashwe naragiriwe ubuntu, ijuru ryarangwaniriye, nubwo Satani ariko arashaka kunkwegera, kuko nacagiye cyo gutambikiza navuga ngo ukuguru kumwe kuri mu nzu y'Imana, ukundi kuri mwisi. Ico gihe Imana imaze kundahwa na kwa kuguru kwari mu nzu y'Imana naragukuyemwo, nja donc
ntangura gukora n'ibindi bintu ntahora nkora. Ico gihe nari Akazuyaze, ngatangura kubera nari mbuze umunezero aho hantu ndi, nkumva umengo ntashaka ikintu cyo ngarukanira umunezero, nkumva shaka ikintu kimpa amahoro. Hatangure utwo tuntu two kuvuga ngo reka nwe inzoga komsa n'uyo muntu turi kumwe numve ko mfise umunezero. Mugabo nta kintu na kimwe cyashobora kunzana umunezero. Naragerageje novuga ko nagize meme depression aho hantu narindi, kandi ataco mbuze nabibabwiye, nta kintu na kimwe nari mbuze, twari dufise byose. Mugabo Imana byari shwiga Imana. Mugabo rero kubera Imana yari ifise ku mugambi, yarangwaniriye. Igihe kimwe Imana ituma ko umukozi w'Imana numva arambariye ati Imana yakunyeretse, ati yakunyeretse ndi ku musozi donc mbona isura yawe, ati yambwiye ndakubwire va muri ivyo bintu urimwo, wowe uri umukozi wayo iragushaka. Ico gihe aje kubimbwira numvise ubwoba bwishi cyane, kuko yarabonye arabona ibintu bigiye kushikira, yarabona kandi c'est vrai, kubera umubabano nari mfise, kubera agahinda nari mfise, iyo depression nari mfise, numva umengo shaka kugenda muri Afrika kugira ngo nje kumva ko mu mutwe nduhutse cyangwa ngiriki. Mugabo Imana ico gihe nyene nari namaze no kugura billet d'avion kugira ngo nje muri Afrika, kandi sinari ngiye ngo ngiye kugira iki, nari numva umengo ngiye kwita, nari numva umengo ngiye gukora ibintu bidakorwa kugira ngo, kuko nari numva mfise agahinda kenshi cyane. Maze Imana muri ico gihe niho yacica kuri umukozi w'Imana, aravuga ati nabonye hari umuntu w'inshuti yawe ariko agomba guhereza ikintu cyo kukwica mu kintu cyo kunwa. Ati nabonye ibintu byinshi, ambwira ibintu byinshi cyane. Uwo mwanya yaje kumbwira ivyo bintu, numvise ubwoba bwishi, numva ijwi mu mutima wanje rimbuza Melyse, nk'ubu wopfa ikibanza cawe niki, iyi saha wopfa ikibanza cawe niki, umuriro cyangwa ijuru. Iryo jwi donc nararyumvise, sinari nzi ngo Imana iravuga, mu mutima wanje numvise ikintu kimbaza uwo mwanya wopfa ijuru, donc ikibanza cawe niki, umuriro cyangwa ijuru. Mejeje kumva iryo jwi numvise, sinzi ukuri iyo sensation nayumvise nk'ukuntu umuntu ashize urutoki kuri cuisinière, ingena navyumviye muri cerveau, numva ngize ubwoba cyane, ndavuga oya Mana shaka ijuru, shaka ijuru, shaka ijuru. Numva iryo jwi kandi riragarutsa mu mutima ngo nimba ushaka ijuru rikorere. Nobabwira yuko ico gihe sinasubiye kuraba inyuma, naciye ngira ubwoba cyane, nagize ubwoba bwo gufa, nagize ubwoba bw'uko nopfa nkaja mu muriro. Naciye numva mvuga nti Imana kumbwiye ko nkorera ijuru ndarikorera. Kubw'ico gihe sinasubiye guhindukira, sinasubiye kuraba inyuma. Rero ico gihe cyose rero niho nari ntanguye urugendo rw'agakiza kanje, niho nari ntanguye urugendo rwo guhinduka, niho nari ntanguye ubuzima bundi. Ca gitambara cyari ku maso wamengo kiravuye ko, wamengo mbaye undi muntu mushasha, wamengo hari mbaye sinzi na, wamengo hari iyindi ico gitambara cyo kubona yuko ndi mu vyaha, cyo kubona ko wamengo kiravuyeho. Nca ntangura kubona gushaka Imana, ntangura kumva rya jambo ryari ntabona ko hari jambo ry'Imana rihari, ntashobora gusoma ijambo ry'Imana. Nasoma ibitabo bindi, mugabo Bible ugasanga iri munsi ibindi bitabo. Nca ntangurira kugira inyota yo gusoma ijambo, yo kurondera Imana, ndarondera Imana. Nukuri Imana nayo icimbera umuvyeyi, iranyiyereka, ikaziranganiriza, inganiriza. Mugabo novuga yuko burya Imana hari ukuntu ifatira ku majambo yacu tuvuze. Nibuka ko ico gihe maze numvise ubwo buzima mvuyemwo, ijambo nabwira Imana, nabwira Imana unkuye muri ubu buzima, nari ngiye gupfa, wandinze, urampinduye, nta rindi shimwe no guha, kuko inzahabu, ifeza
ubutunzi bwose ni ubufise n'ivyawo. Rero ikintu numva nogwa kikunezera mana basi ndahari nguhaye umutima wanje nkoresha ico ushaka ndungika iyo ushaka. Iryo niryo shimwe numva noguha Imana yakoreye kuri iryo jambo, yakoreye kuri iryo jambo cane, kuko uko naryama niko naguma numva ijwi ry'Imana, uko naryama niko numva Imana inganiriza. Aho hari umubatizo, kuko aho hose mwumva ndababwire yuko umubatizo aho naja mu nzu y'Imana hose nkira Akazuyaze nanumva ijwi rimbwira ngo Melyse ja mu nzu y'Imana gira gutya, niba kugira un protocole ubikore. Niba mugabo umubatizo ntufate, warabatije mu Katolika umwana. Donc umubatizo nari narawanse mugabo ico gihe maze guhinduka direct numva umutima wanje ushaka kubatizo kugira ngo mbabarirwe ivyaha vyanje, kugira ngo mbe ikindi kiremwa gishasha. Itariki imwe y'ukwezi kw'icumi, itariki imwe y'ukwa gatandatu 2013 niho nakiriye umubatizo. Kuva nakiriye umubatizo sinovuga Imana nayibona ukundi kundi. Imana wamengo napfa gusinzira gatoya nkabona ijwi ry'Imana, nkumva ijwi ry'Imana. Aho hari mu kwa gatandatu nabatizwa, maze nko mu kw'icumi na kabiri tugira veye. Hari umukozi w'Imana yaraje muri vile y'iwacu tuza kugira veye, donc yari twashaka kugira ivya Noel. Ndavyibuka turi muri iyo veye hageze nko masaa 9 y'ijoro, umukozi w'Imana sinzi umwuka wamufashe atora abantu bashika nka 10 ngiriga ubuntu nanje muri abo bantu mba ndimwo. Kandi naratangaye cyane kuko ahantu yantoye nayo nicaye ahantu muri kwe atari gushora kumbona, mugabo umwuka w'Imana yagiye aranoba aho ndi, kandi sinariko ndanamuraba nayo nunamye numva bariko barankubita urutugu ngo araguhamagara umukozi w'Imana. Uwo mukozi w'Imana yaraduhamagara aratubarira ati umwe wese nusaba ico ushaka. Yadufata amaboko ahagaze kuri podium akavuga ati saba ico ushaka Imana. Maze abantu bari imbere yanje ibyo basaba ntitubitse kuko bavuga buhoro. Jewe rero nari nshikiriwe, afasha amaboko numvise nk'ukumengo mpagaze nko kuba kuri hasoro ukuntu amaguru adashika hasi, numva ijwi riraduze nk'ukumengo rizamutse mu mubiri wanje, numva ndatuye, navuze ndi nko mu yindi donc mu yindi esprit. Numva mvuze n'ijwi rirenga ngo shaka unkoreshe, kuko naciye nikubita hasi. Bagiye kunsubiza kwicara, numva kwa kundi yuvuye mu ntuzumva umengo warushe. Kuva ico gihe Imana kabisa aho ndi hose itangura kuzinganiriza ijambo ry'Imana. Nabandi muri basi nkumva haraje nka topic ikaca nkumva iri kwiragani, donc haraje Imana yarampaye amajambo menshi cyane y'Imana. Nkumva aho ndi hose ijwi ry'Imana riko riranganiriza kandi rikampa ijambo ry'Imana. Nkumva iyo topic iraje, nkumva ririko iri developa muri jewe, iryo rigahera nkejo hakagaruka irindi, donc nkagirirwa presence y'Imana cane. Naho nabandi muri basi amosoza akaza ku buryo nihanagura nkaraba hirya nkibaza ni abantu baba bibaza ngo nabayiki, mugabo yari presence y'Imana, Imana ibiri kwirangenderera. Nibuka ko hari umukozi w'Imana nabibwiye umumama w'umupasteur twabana, twari en contact ico gihe, ndamubwira ivyo bintu bishikira, arambarira ngo iyo ni Imana iri kwiragutegura, ati ahubwo ndaguhanure ugendane block note, igitabo n'ikaramu. Igihe cyose uzoba wumvise iyo sentimije iryo jwi rije ucuza urandika. So ndabigenza uko birabandanya uko nka 2015 numva kandi igihe kimwe ndoye mu gihugu kimwe cyo muri Afrique, kuko Dejima naho yari yamaze kumpereza iyo message yo kuvuga ngo abantu biyambure igikoti le manteau noir, ngo ça lève le manteau noir. Aho hantu nari ndi muri iyo église narabahaye iyo message.
irabakorako cane maze twara ahantu hamwe igihe kimwe tura abantu benshi harato umuhanuzi yarahari twari tugiye kuraba kuko twari kumwe n'umukozi w'Imana tubwiye ati hari umuntu tugiye kura umukozi w'Imana donc n'umuhanuzi yarahanuriye abantu bose ashikiriye yarambariye ati wewe Imana igiye kugukoresha cane ati intahe yawe igiye kubohora abantu benshi cane jewe nafuye kwakira ndavuga amen kuko sinari nzi iyo ntahe ni nyabaki mugo wewe iyo ntahe yavuga niyo uwo mwanya sinumva ngo iyo ntahe ariko arambarira ni nyabaki Imana izo nkoresha subiye inyuma nkaja muri Swede aho rero Imana iranyigisha ntahe yose nararara amajoro nkabyuka saa 8 nijoro sinsubire gusinzira ikashushaniriza ikanyereka abantu batatu ikanshushaniriza ikambwira uyuze umuvuge go gutya donc yanyereka abantu batatu umuntu yambaye le manteau noir hose ikanyereka n'uwundi yambaye le manteau donc ku kituku kimwe ikanyereka n'uwundi iyo manteau iri hasi mugaye Imana ikambwira ngo wibande cyane kuri uwo muntu yambaye le manteau kuri une seule côté uwo rero yambaye ikoti donc ku rutugu yase gutibuka ni wa muntu w'Akazuyaze ni wa muntu donc ari mu nzu y'Imana mugabo vyamunaniye kwinjiramo complètement iyo ntahe rero yavuga yanje bwari bwa buzima nagiye gutakwa ari bwa buzima nanje nari mbayemo bwa buzima nabandi mu nzu y'Imana natarika amaboko ngo bansengere nagira iki mugabo nkaba ndi mu vyaha nkaba ndi mu busambanyi nkaba ndi kuja gutambira satani ijoro ryose mu boîte de nuit iyo niyo ntahe Imana yavuga rero ubu ndabivuze gutya ntariko ndabyerekana pratiquement muganize ko Imana izompa indi occasion nkavuga iyo ntahe ndabereka neza uko Imana yabinyereka kandi Imana yo yambwira iti wibande cyane kuri uyo muntu ari hagati kuko uyo muntu yambaye igikoti hose wewe afise iyabarizwa ari kwa satani ari mu vyaha wewe arafise ikibanza arimo ariko uwo muntu ari hagati yambaye impuzu y'umweru indani mugabo ico gikoti kikaba carase kuvako nukuvuga yarabwiwe Yesu yarabwiwe Imana arazi icaha mugabo akirenga ko akaja kugira kandi yarabwiwe ijambo ry'Imana Imana irambara ati uwo yambaye ico gikoti njanye wewe yarahisemwo ashobora kuba ataranabwirwa n'ijambo ry'Imana ashobora kuba ataranabwirwa ivy'agakiza ariko uwo wewe yambaye impuzu y'umweru indani hanyuma ico gikota kakigendana uwo yaramaze kubwirwa ijambo ry'Imana uwaraza agakiza kariko mugabo aracari Akazuyaze aratambikije ikambarira ati uwo nawe yataye ico gikoti kiri hasi uwo nakomeza urugendo rwiwe akomeze gukiranukira Imana ariko abandanye cyane amasengesho kuko abadayimoni bo bagerageza kugira ico gikoti basura kimwambike ndashimiye Imana cyane nari ndindiriye ibi bihe kuko nararize ntararonka iyo occasion yo kuvuga ngo ntangiye message narumva aho ibihe bigeze narumva ko Yesu ari mu kuza gutora ishengero nkumva yuko Imana yampaye iyo message yo kubwira ubwoko bw'Imana mugabo nkabona ntararonka iyo occasion yo kubibwira ubwo donc yo kubuvuga nararira nkavuga nti Imana none nk'ubu Yesu yoza uzovuga ngo naragavye kubivuga kandi ntararonka iyo occasion ndagerageza kwicira inzira sindabibona naragerageza kurondera abakozi b'Imana nkababwira mugabo nkumva birafunze nkababwira ko ushaka mugabo tweta naratanga ama audio y'ijambo ry'Imana audio gusa
kandi akaba ari ama audio avuga ivyo bintu by'uko hagararaho Imana gushaka byo kwitandukanya n'icaha. Mugabo harageze igihe izo audio zihagarara, Imana yari ikeneye indi etape, kuko harageze igihe mu kwezi gushize mu mwaka ushize nko mu kwezi kwa gatanu, kuko niho natanguye kumva ijwi muri jewe rimbwira ngo igihe niki. Nkumva umuntu wese ariko arikishije ijambo ry'Imana ariko aravuga ngo igihe niki, igihe cawe niki, nkumva umengo hari donc message ndiko ndahabwa, ntangura kumva yuko igihe canje cageze, nkumva umengo cageze mugabo sindabona gute. Je rero numva narakunda, urumva nababwe ko natanga ama audio, surtout novuga yuko hari n'abaririmbyi bahora baririmba, novuga nk'umuririmbyi Israel narakuramwe indirimbo ziwe cyane, nkazikura mu ijambo ry'Imana, nk'indirimbo ya Israel ivuga ngo igihe niki ngo wiyambura ubwirabure, n'izindi. Imana imuha umugisha Israel, ndamukunda cyane. Izo zaramfashije mu gutanga ubwo butumwa, kukwiyambura ubwirabure si ubuhoma bwo ku mubiri, no, ni ivyaha yavuga. Hanyuma zimwe narazandika, nobabwira ko hari n'indirimbo ndi muri primaire, nari umwana muto mugabo twigana n'abana babiri bakijijwe, abakobwa babiri bakijijwe, bararirimba, bari muri chorale. Iyo ndirimbo, hari indirimbo baririmba nayo yari yarabaye kole mu mutima wanje, asimenye impamvu. Maze mu kwezi kwa gatanu kwa gatandatu numva Imana irambwiye ngo fata za ndirimbo zose ufate na ya yindi ukiri umwana iri mu mutima wawe uyandike, ngomba uzikore indirimbo, uzikore nka album, komsa ubwo niko rufunguruzo rwajyavuga butumwa nakubwira. Indirimbo ndazandika, Imana inzanira umuntu azifasha kuzikora. Izo ndirimbo twarazikoze ndi mu gihugu ca Swede, uyo muntu ari muri Kenya, nkazimwandikira tugakolabora, ndamurungikira muga nkabona biriko bintwara amahera menshi, nkumva umengo no bivamwo. Imana ikambwira nakubwiye bikore, nkabandanya ikambwira nturaba amahera, nturaba iki, nakubwiye bikore, kuko ubwo niko rufunguruzo rwivuga butumwa naguhaye. Ndazikora mu kwezi kwa 12, irambarira ngo shaka ko zisohokana ziherana n'umwaka wa 2020, kuko 2020 niyindi ntambwe ikurikira. Ndavyibuka yuko hari iwacu muri December hari haje fazi igira kabiri ya corona, nditwaza corona kwihari ishaka kutagenda ku kazi, banyima konje ikwiriye, ndavyitwaza ndavuga Mana araba, ndabiretse. Mugabo mwijoro rimwe Imana irambwira narakubwiye ko utegerezwa, nzobana nawe, nzokurinda, nta kintu na kimwe. Yagiye kunyereka ko iri kumwe nanje, yarandinze kabisa, irandinda corona ku kazi. Nari gufata indege nko ku munsi wa gatanu, maze ku munsi wa mbere numva ijwi rirambwiye ngo ntuve ngaha mpaka umusuzurira indege ugenda muri Kenya. Mugabo sinibaza ngo nigiki Imana imbujije kugenda, ko nibaza ni peut-être ko ndiko ndasengera urugendo Imana ishaka yuko nguma imbere y'Imana, sinje kwiyanduza, sinje gushavura gushwana n'abandi bakozi. Mugabo Imana yarindize corona, kuko ku kazi hari yateye corona, abakozi presque bose, abashefu bose baragwaye corona. Mugabo je Imana irambuza kuja, ncashira kuboko ndavuga nti Imana I'm surrender, ndagiye, uranyeretse kuri kumwe nanje, uranyeretse kuzondinda. Ndagenda, indirimbo zirakogwa, ndabona Imana ko iri kumwe nanje, ndabona ko Imana nukuri muri vyose iri kumwe nanje, ndagaruka amahoro. Maze rero ico nashaka kubwira abariko baranyumviriza bose nuko hari indirimbo zasohotse, indirimbo nasohoye
ni indirimbo zitandatu, indirimbo zirimwo message ikomeye, message y'Imana. Murumva ko atari je mu bisanzwe kuko sinari umuririmbyi, ni ibintu nyene Imana yo nyene yikoreye irampa novuga yari nyigishije impijwi ryo kuririmba igira iki, donc ni Imana yikoreye ico gikorwa. Indirimbo zarasohotse. Ubu rero kuba turi muri kino gihugu c'u Rwanda uyu munsi nuko twaje kugira ngo duheraheze indirimbo zitari zaheze, no kugira ngo Imana impaye opportunité yo kuvuga iyi message, iyi témoignage nk'uko Imana avuze ati intahe yawe izofasha abantu benshi. Ndashima Imana bimwe bivuye ku mutima. Ndashimiye ko Imana ivuga igasohoza, Imana itabesha, Imana icigambiriye bifasha bifata imyaka n'imyaka irabisohoza, kuko ibi yabivuze aca imyaka ishika 6. Mugabo uyu munsi isaha yarizi ko nzoba ndiko ndatanga iyi ntahe, ndiko ndatanga ubutumwa. Rero izo ndirimbo hariho 3 ziri kuri YouTube, izo zindi 3 nizo twaje guheraheza tuje gukora. Hariho iyaheze uyu munsi gombije kuri YouTube, ejo izo biri kuri YouTube twaje gukorera amasanamu. N'izindi Imana idufashije tuzova ino tuzikoze bidakwe dukora ama audio, mugabo zose tuzozishira kuri YouTube. Amazina yanje urumva nitwa Melyse Irankunda, muje kuri YouTube yanje muzirabe mwumvirize izo message Imana ishatse kubahereza. Nukuri ndabashimiye cyane ko mwanteze umwanya amatwi yanyu mukanyumviriza. Imana bampera umugisha.